Ngirira ikigongwe Nyeninzu, ngirira ikigongwe gute? Halo. Bite sha. Sawa. Unzindukiye no. Kunyuko. Ko nkuzindukiye? Ariko sha uzi ko abantu mwihaye. Ubu nyene uraryama ngaho saa moya, saa mbiri, saa tatu, 10h. Ukavyuka. Uzi ko mfitiye amafaranga y'inzu. Uzi ko utarandiha. Umfitiye amezi abiri. Ukaryama ugasinzira. N'agatiri ugatora. Sivyo? Ngaha kadakatanguye kuduga nk'akarimwo abana b'amahasa mu mafaranga yanje y'inzu. Sivyo? Ngo ubwoya bwatanguye kuduga ndabushitura. None je ndakubaza. Burya abantu bose abo bapangiye ahantu hose niyo mpamvu tuza kunzindukira nk'uko unyi ntaranavyuka. Bisigura yuko rero ntoryama ngo nsinzire kubera ndagufitiye amafaranga. Erega natwe naho turabapanga turafise agaciro. Urumva rero wowe uri kurabishura uko ushaka. Erega inzu ni yuwanje ntitwafatanije kuyubaka. Narayubatse. Kuraza umbwira ngo kukwishyuza. Ndavyumva amafaranga araboneka. Nibiki? Murarongorana mu mafaranga yanje y'inzu. Inzu mwarayihinduye gwanyu. Ni Taji Mahal. Iyi nzu ni Taji Mahal yo mu Buhinde. Inzu yanje si hotel. Ankeneye amafaranga ataruko kandi kindi naco. Muze muragabanya volume y'iradio. Apana kuvuza ikiradio nkacumva ndi hanze ubu nzobaza ndabakupira amatara. Wa mugore we nawe uzuragabanya volume nawe nyene. Uranyumva? Arabamara yawe ntituyazi. Muyazi kubera iki mutayandiye? None bice bisigura yuko ucu tuzindukira mwe. Ndabazindukira kubera iki mutayandiye? Ibihumbi 20. Ahubwo nanacerewe. Nari nateguye ko nza saa 11 z'agatondo. Naretse mubanze muheze kurongorana. Nyene kuva kare wari kuratwumviriza. Nindahubiye ko nayiko ndabumviriza. Uvuze ngo waturindiye ngo duheze kurongorana. None muri mu nzu mumfitiye n'amafaranga hari ibindi muba muri mwatari kurongorana mu mafaranga yanje. Aba muje reka nta kibazo mu mafaranga yawe tugutra yawe. Aho mu nzu muri ko nuko muyaronde. Muyarondera mwambaye ubusa. Aho muri ko murondera amafaranga. None twari tujyamye hinge buke neza. Hamato aragenda kuyakuronderera basi kumugoroba barakubarira ingene bimeze. Ntiburaca neza. Mwijoro izuba riraka. Iri zuba niryo mwijoro. None saa moya. Hinge yanoge basi. Kandi nyene muranantera n'amajambo ndiko ndabishyuza amafaranga yiwanje. Hewe, ubu bwoya no bushitura je ndabushitura urabe. Nuko yarwo ndabushitura. Kumbe bazamutanga. Amahera yawe ni yakubwiye ko yawe. Ayazi. Ego kwere amafaranga yanje murayimezamwo neza. Ujya neza mu mafaranga yanje. Hewe. Tamareka ko numubabaze reka numubabaze. Ndamukoze ko ndamubabaje. Ivyo ndiko ndamukorera nivyo umukorera nibihe bimubabaza. Ndamukoze ko ndamubabaje. Hewe. Ufite yangahe y'inzu mbega? Mwese 70 mutanga. 70. Ndagukase bitanu ntuzo bimpe. Sivyo? Uzumpe 65. Rekura none ndekura wewe. Shireka ibindi 10. Nda. Murakoropa neza mu nzu nye? Ninde amakoropa muri mwebwe? Nta mugabo yakoropa umugore aha. Niwe wamukoropa inzu. Sari umuntu ariko arakoropa turara. Sawa. Ntama twubahana je burya nakuravye kuva kare nabonye yuko ufise irari sibyo ibyo rari ryawe rero nambara ku amafaranga yawe notuma ndayaheba canke n'inzu yawe nkayita mugabo je ku mugore wanje sinkeneye irari ngize iminota 2 irari wowe wagize imyaka ingahe mu maranye nijye uri kuraza kunta kirari jewe none amafaranga namukoye urayazi
kuburyo ufata ugatobanga uko wishakiye ngo nuko tukubera mu Ubu nyene- reka handi imbere mu nzu simbere mu gihugu ngaho ubu nyene utavuye ngaho amafaranga yanje y'inzu Nanje- naje buhoro utanguye kunsuzugura sibyo tama sinakubahutse ahubwo wowe ni uri kuranyubaha kuri umugore wanje n'amafaranga namugize iki uriko uramutobanga uko wishakiye agatobanga biwanyu nagutobanze none se umugore wawe yobeshe namutobanze ubona namutobanze umugore wawe none mutama ko kumufasha hariya none ni reka ngende sibyo reka ngende ejo amafaranga yanje nzoza kuyatora sibyo tubabarira muvyeyi ejo uzoza oya nta na kimwe ndabababariye je ndabababariye mugabo umenye ko amafaranga nzoza kuyatora ejo sibyo kandi nze sanga ateguye wavyumvise umugabo wako nsize ndamubwiye amafaranga ejo nzosanga ateguye sindabimubwiye wumva ko twavyumvise sawa kandi ntimusubiye amasaha yo kuja kurondera amafaranga sawa mugore mureke uzoza urakoropa n'ubundi kurya nyene sa nk'ukoropa turara sa n'ukoropa sawa ega wewe ubigumisha naho ubundi uvyoroheje twokumvikana sawa mutama erega umupangayi n'upangiwe barumvikana utabishizemo inzigo nta ngorane sibyo n'ubu yoduhuza tukaba abagenzi tukanira kusororanira sibyo sa n'ukoropa turara